n'umuryango wiwe n'umuvukanyi we mba ngomba kubandanya nguma amenya amakuru uko abamerewe mbazabaza kuba bashobora kumumbonera hafi barambwiye yuko n'ubu hariya aracagwaye nayo niyo makuru no bamfise gushika kuri no mwanya ngira irashobora kuba ari nka malaria kuko ibintu burya ntibyoroha abantu ntibagira imibiri imwe mu gukomeye kumwe canke iresista kumwe kandi ubuzima bwo mu gasho nyene uwo ari wese arashobora kuvyumva ko kugwara uri mu gasho ni ibintu biba byoroshe cyane mbona gihari gishoboka nuko nosaba abo babishoboye bose afise ubushobozi bogira ico bo mufasha canke bo mumarira kuno mwanya afungiwe hariya murazi yuko ntawe byorohera kandi nta n'ubikunda kubera yuko nahantu umwe wese yaba ubufungwa n'umufungishije bose baba bahatinya akaba asanzwe ava mu muryango ata bintu ufise muryango ata matungo manini ufise nyina yo gufungura ku buryo boshobora gutunga batoyi biwe bongere bamutunge nawe hariya iyo aherereye uca usanga bari ikintu kigoye cyane. Bainturo ni imfura, Bainturo ni mukuru wanje akaba nawe mukuru w'umuryango kuko papa ntawe uhari jewe mama nawe kuko nitwe dukuze nitwe twirukanga mama gwaye tushaka kuja hamwe jewe nawe tukamwirukangana kwa muganga cyangwa tukaraba ibyo babiramuvuza. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakenya makuru shima kibazana bishamu muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hamadusubira dukengurira mbwe bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude. Yes, uno musi rero ndi kumwe numwe novuga mu bavandimwe numwe novuga mu bavukanye umwe basanzwe bavukanye novuga na Bainturo musanzwe muzwi ko ubu unye abarizwa novuga mwibohera rikuru rya mpimba novuga riherere novuga ku Musaga. Uno musi tuzogaga byinshi novuga kuvyerekeye uko yobaho mbega bimeze gute ko tuzi ko vyamaze gushika yamaze gushika unye asanzwe abarizwa mu mimba tukaba tuzi ko mu buzima bwa hariya butoroshe bugoye mbega ni igiki novuga dusaba mbega ni igiki gikwiye gukorwa novuga umuririmbyi yateramisha benshi novuga umuririmbyi yabikora neza muri game kugira ngo habe novuga yacangamoto novuga muri game ya plus 250 kumwe twaronde novuga ubavukana kugira ngo atubwire igikenewe kugira ngo hagire haboneke novuga habajana hamajana birwiye ngo tumuterere tumushirire hariya novuga awaronke ryavoka aronke nahake ku musaya neza. Vipi bro? Ni sawa Beni? Biraza neza. Ya ndashimira Imana pole pole. Yes, abatamuzi yitwa Tyro 6 asanzwe nawe nyene ari muri game inovuga yuno muziki wacu amakuru novuga ariko aravuga ngo no musi ni kuvyerekeye grand frère wawe Bainturo. Yes, novuga uno musi tugakurondera tuvuga tumenye byinshi kuvyerekeye Bainturo mbe kwanza hariya amaze imisi 10. Yes, mbega bimeze gute ubuzima bwari akubwira ko bimeze gute? Bainturo ico novuga nuko yagiyeyo yashitse hariya mwibohero rya mpimba hari haciye imisi 2 aho yarasanzwe afungiwe muri Napo yari yagwariyeyo kabisa ararembye hama aragenda hariya nkuko nyene urumva nk'umuryango wiwe n'umuvukanyi we mba ngomba kubandanya nguma amenya amakuru uko abamerewe mbazabaza kuba bashobora kumumbonera hafi barambwiye yuko n'ubu hariya aracagwaye nayo niyo makuru no bamfise gushika kuri no mwanya. Bainturo kuri no mwanya ari mu mpimba aragwaye agwaye ibiki bakubwira ko agwaye iki? Ico no kwibaza ngira irashobora kuba ari nka malaria kuko ibintu burya ntibyoroha abantu ntibagira imibiri imwe mu gukomeye kumwe canke iresista kumwe kandi ubuzima bwo mu gasho nyene uwo ari wese arashobora kuvyumva ko kugwara uri mu gasho ni ibintu biba byoroshe cyane go. Gushika kuri umwanya rero Bainturo muravugana canke muvugana biciye ku yindi nzira kuri basantu basanzwe bari hariya bari hafi ya umuntu nyene arakubitiza kegera hariya akabaza ati mwebwe mwegereye aha mukorera aha indani mutubonera amerewe gute akatubwira ati ameze uku nuku ubona yuko ubu hariho n'ibintu vya corona umuntu ntabwo ashobora gusura umufungwa wiwe. Yes, ati rero kuri no mwanya Bainturo aragwaye asanzwe barizwa mu mpimba ni benshi niko babizi kandi niko bimeze ati mbega icari gikwiye gukorwa rero ni giki novuga nk'umuntu yateramisha abantu benshi novuga muri no game icari gikwiye gukorwa ni giki?
kubera yuko ibindi nta bushobozi ndabifise ko banyene kugira ubwo bushobozi ntaco bashimye kubidufashamwo. Icari gikenewe zari imbabazi, kugirirwa imbabazi, nk'uko akabwirwa ati ntuzosubire wakosheje, kubera yuko burya mu buzima uwo ari we wese arakora ikosa, ariko umuntu agukoshereje rimwe ntago uca umuhana wivuye inyuma nk'umwihanikiza, ahubwo uramubwira ati ndaguhaye gasopo, niwasubira kandi kino kintu kumenyera bizogenda ukunuko. Ariko ibyo ntaco ni ku ruhande, sibyo? Ubu unye je cyo mbona gihari gishoboka nuko nosaba abo babishoboye bose afise ubushobozi bogira ico bomufasha canke bomumarira kuno mwanya afungiwe hariya. Murazi yuko ntawe byorohera kandi nta n'ubikunda, kubera yuko n'ahantu umwe wese yaba ubufungwa n'umufungishije bose baba bahatinya. Rero urumva yuko aba ari ibintu biba bigoye cyane. Ico nosaba abantu, umuntu arakenera ibintu by'uburyo nk'amafaranga kugira ashobore kwisumamwo. Ubuzima nyene urazi ko ubuzima bworoshwa n'uburyo. Uburyo hari yaguma bukenera, kandi nawe akaba asanzwe ava mu muryango ata bintu ufise, muryango ata matungo manini ufise nyina yo gufungura, ku buryo boshobora gutunga abatoyi biwe bongere bamutunge nawe hariya iyo aherereye. Uca usanga aba ari ikintu kigoye cyane mu muryango. Icyo nosaba ari abantu uba afite icyo ari cyo cyose yoshobora kumufasha cyangwa agafasha, yomufasha. uwo bafise ico cyose yomufasha mbega bomufasha gute biciye mu nzira imeze gute ko tuzi yuko na hariya bigoye kwera muri bino bihe vya corona biragoye kuca kuraba wiwawe n'abafunzwe biragoye ati mbega uhabonetse iryo jana amajana 2 ico gihumbi vyo bimbi jana nuvuga vyo bimbi 10 ati mbega vyogenda gute boyoha ande boyacisha kuri inde kugira ngo Bainturo nuvuga aronke nuvuga bwa busaswa bwiza bwa hariya mu mpimba aronke najyavuga ya je ico novuga ubishoboye yoshobora kunyizera yonyizera jewe kuko nsanzwe ndi n'umuvukanyi wiwe usibye nivyo nibindi bito dufise turabisangira kuri uno mwanya kuri ubwo rero boncako bakabincishako hama nkayo muhereza uwo bayifuza nawe kumushikira direct uruzi uko umuririmbye aba ari umuntu akora ibintu vyumva benshi bibonwa na benshi agira abakunzi benshi kumwene n'abansi benshi kuko nta ukundwa na bose naho yo bafise udufungurwa canke agafu kabisi arashobora kukamusimbanira hariya barabitora bakaba bo kwifasha mu kubaho kabiri gatatu ati rero bobicisha kuri wewe bokucisha kuri wewe bo kuronka gute jewe ku ma social media ndiko ni Taylor Sick de Mana hamwe no ku nimero yanje ya telefone isanzwe barashaka kunterefona tukavugana ni 68 279 806 aho onye umuntu arashaka kunterefona akambwira ati nimba arico nari nifuza kumufasha uzi yuko umuntu afunzwe akenera umuavoka kuko guhagarara imbere y'intahe utazi kuvuga biba bigoye ni nayo mpamvu ubona n'ibicocoro by'ibicocoro birakenera abavoka ayo mikoro yo kurondera abavoka canke kubariha n'uburyo umuryango budafise kuko n'umuryango nyene ata matungo manini yovuga ati yokora ibi nibi ibikorwa bini cyaremwe ngo ushobore kubishobora ati rero boca kuri wewe boca no kuri platform za ukoresha ya platform zanje no kuri telefone ya byo bari bon yes kumbure wifuza kumufasha nuvuga Bainturo Benten benshi bamuzi ku ndirimbo yaheruka gukorana na Belnice afite indirimbo yakoranye navuga na Masterland afite indirimbo yakoranye nuvuga na Satbi wifuza kumufasha cha kuri mwene wabo ngaha yakubwiye aho musanga yakubwiye ukuntu wo bigenza kumbure twizere yuko habonetse iryo jana yoba igize umufasha mu mpimba kumbure nawe worishikana ya
uwo bikora wese n'umutima mwiza kubera yuko burya nta wikwiza ngo n'umwami yarasabye urushinge kwino si tubayeho dutandukanywa n'umwanya gusa kuko umwe wese agira amatariki yiwe agwarirako umwe wese agira igihe kibavukirako n'icapfirako umwe ingorane afise uno munsi wowe utazifise ntibisigura ko nawe zitokubako byaba biciye mu nzira nziza canke mbi ariko n'umwanya wawe butaragera kuko umwe wese agira igihe ciwe kugira tudahuje ibihe niko nibihe vy'ingorane cyangwa umunezero udashobora kubihuza icyo nobabwira nuko bomufasha nk'umuvukanyi uko biba biri kose umuntu aragira ubunyamuntu iyo aryamye akavyuka ariyumvira akavuga ati hariho umuntu mugenzanje ababaye canke ushobora gufasha bikaba ari ibintu byiza cyane gusumba niba atari banga bwo aribwo bwa mbere nuvuga Bainturo ahuye n'ibibazo nk'ibi ya niryo rya mbere ni nayo mpamvu ngaha ushobora kuvuga n'imbere y'abantu nkavuga ni Bainturo ntabwo ari umuntu mubi cyane nk'uko abantu bashobora kuba bavyiyumvira Bainturo ntabwo ari umuvayo Bainturo ntago ari umwescro Bainturo ntago ari umwicanyi Bainturo ntago ari nka kurya bibaza kari Bainturo n'umuntu arubaha hari igihe babibona bakagira ati yo bayi mask arubaha kandi aritonda cyane kandi nta nzigo afise nta kintu akora n'inzigo ariko ingorane aho zaziye nuko mu mwuga akora habara ahantu biba ngombwa yuko kuko n'uruhigi rw'abakunzi urumva ubu uri kuhiga abakunzi hakabaho n'abandi bantu bariko bahiga abakunzi muri iryo shyamba ryo guhigamwo abakunzi hagomba kubayo n'abansi sibyo uyu ufise abakunzi benshi ugomba kugira n'abansi rero abo bansi mu gihe c'ingorane baba bakuronse sivyo ariko ntago bisigura yuko ari umuntu mubi petetre rero bimwe babona akavuga ati Bainturo ngo yagize ibi ntawe aba yabangamiye ntawe aba yishe ahubwo ni bamwe baba batari ku ruhande rumushigikiye bavuga ati uyu muntu ariko aratrendinga cyangwa ariko araboneka cyane ku mbuga tutabishaka kuko ugasanga umuntu ariko arababazwa nuko gusa ariko abona umuntu cyane ku mbuga sivyo kisakarikora niba bisigura ko bijya byose yahora trendinga cyangwa aboneka ku mbuga cyane riba yaramakosa oya ashobora kuba yara trendinga atawe yabangamira ariko rimwe bishitse akanyerera agatsitara ku muntu niyo mpamvu naje kubwiwanje ku ruhande rwanje usibye nawe ko yabyivugiye akanisabira imbabazi naje mba numva yuko no musabira imbabazi kuko jewe ndamuzi bitandukanye nuko abandi bamuzi kuko jemba ndamuzi muri vie privé uko abayeho ntabwo ari umuntu mubi abafise iforo yo kubabaza uwundi muntu canke kugirira nabo uwundi muntu nuvuga mu muryango nuvuga Bainturo mwamufata nkande muyara n'umuntu ameze gute mu muryango n'umwana wa kangahe n'umuntu bimeze gute muri kamera kiyo Bainturo ni fura Bainturo ni mukuru wanje akaba nawe mukuru w'umuryango kuko papa nta uhari jewe mama nawe kuko nitwe dukuze nitwe twirukanga mama gwaye tushobora kujya hamwe jewe nawe tukamwirukangana kwa muganga cyangwa tukaraba ibyo babiramuvuza tunatunga n'abatoyi bacu ariko mu gihe adahari icyoza cyose ku muryango cyo ubabaza cyane kubera yuko urumva ingufu ziba zisa n'izagabanutse kuko niwe mukuru twafashanyana gukemura utubazo tumwe dufashanyana n'umubyeyi ariko kuno mwanya urumva adahari n'ubundi buryo buca mu kumufasha we kaca bituma naba batoyi biwe bataronka ikibafasha neza ku buryo joneje bundi wo kumva ngo umwana yabuze ikaramu cyangwa ikaye usanga kataba ari ikintu ciza cyane ku barundi niyo mpamvu mbavuga nti umurundi wari we wese yosaba uwundi imbabazi agatuma aje imbere y'abantu bakabumviriza batituye ngo ubutungane bafungane kubera yuko abarundi turi abantu tumaze guhura n'ibintu byinshi cyane hariho n'abicaniye abantu ariko kubera yuko urukundo indongozi n'ubumwe zacu ziduhimiriza kuriranira tugahariranira tukabwizanya ukuri ati iki cyarabaye iki cyagize uku mbabarira urumva
umubabariye ikibi nuko abandanya abisubira agasubira kandi akakwicira kandi ubwa mbere ari bamubabare rero umuntu agukoshereje ijya mbere ntago woca umwitura guhohosha ego je nico mbona. Yes, kumbure rero ku bwawe dusa n'abagiye mu gasozo ati mbega Bainturo umweruka ryari yakubwiye iki nuvuga umunsi wa nyuma muherukana kubonana? Bainturo umunsi wa nyuma duherukana hari kuri parke ya Ntahangwa niho nagize ibako ryo kumubona nk'imisegonda 30 kubera yuko urumva bari umufungwa kandi abafunzwe n'abandi kandi baba barindiriwe kumvirizwa si umuntu yidegembya ngo umugume ngo mubaze ibyo ushaka cyangwa ngo mugumane kuko nawe nyene ubwo bushobozi bwo kwidegembya ntabwo afise kuko arafunzwe niho ndamuheruka twararabanye nta jambo yashoboye kumbwira icyo nabonye gusa nuko yarababaye cyane yarabuze n'icyo yovuga ariko jewe gusa icyo namubwiye ati reka tugera. Yes, kumbure rero watubwiye ati rero mwarabonanye yarababaye cyane ati rero icyo rero umuntu yokora kugira ngo abeho neza hari ko turazi ko ubuzima bwari yabugoye nicyo umuntu yokora iki mbega byogenda gute nk'umukunzi w'umuziki ndo nk'umuntu wifuza gufasha Bainturo ati rero yoca kuri wowe yokugoronka gute kumbura ashaka kutwibutsa navuga 06 yoca kuri jewe kuko ndibaza yuko kuri uno mwanya najewe ndashaka kuba ndi mubizigirwa biwe kubera yuko nije muvukanyi wiwe Ushobora kwiruka mw'ibintu abiriya kugira turabe yuko hari icyo shoboka akaba yomererwa neza hariya canke ku buryo yosohoka ariko si Jeff ubushobozi canke kuko umuntu agirwa n'abantu kandi abagabo nibo bagira abantu rero ushobora kuba ari umuntu ariko adukurikirana ngaha ashobora kuba afise icyo yofasha canke yovuga canke yoterera kugira ibintu bigende neza arahawe ikaze arashobora kundondera je akambura murashobora kubaca ko mwebwe ko namwe kuri uno mwanya muri abantu beza cyane kuri jewe kuko muri ko muramfasha kubwira abarundi imbere n'abanyamahanga bumve yuko mfise ikibazo bashobore kugira icyo bafashije mwene wacu tutari kumwe ntabishaka arahatarakunze ari ibibazo nyene nk'ibishikira uwo ari we wese arashaka kundondera kuri 68 279 806 68 279 806 iyo ni nimero ya telefone call no kuri WhatsApp canke no kuma social media yanje nitwa Taylor Demana canke akabarondera mwebwe mukaduhuza. Yes, kumbure tugushimire cyane uvuga Taylor 6 nanje ndabashimiye Beni. Yes, wowe wifuza kuvuga kugira icyo uterereye nuvuga kuri Bainturo kuko turazi neza ahari nawe nyene sivyo yifuza nawe yahemutse nawe yamukiye benshi nawe yamukiye abakunzi biwe ariko nivyo ari kwiye ko yobaho nabi kuko ni benshi cyane bamuteramisha ariko nawe yaduhemukiye agakora amakosa agakora ibiri kubiri nuvuga nibijanye na vie privée y'umuntu yarengeye nuvuga cyose kuvuga Monkenzi ikumbure ntugire cugira ku gatima ko kutareka kumufasha nimba ufise ufise amajana 2 ufise nuvuga ivyo 500 mu gihe akiba mu mpimba tugire ko turabe ko Bainturo yoba arabayeho neza ivyo none ga 36 na cyane ko ngaha kwisi nta udakosha ubu nyene uvuye ngaho ukagenda hari ugataha ndazi ntihaza kubura aho uza gutiriganya mwibarabara ariko hamwe mu polisi yovuga ati ikosa ryose n'igitansi ndazu benshi twobabara aho usanga amarira ari menshi niyo mpamvu uzokumva rero no umuntu ashaka kubwira ngo je ndanka abapolisi ntagabanka ngo ni kubera ngo bamurenganya oya hani rimwe na rimwe ni waba yakoze ikosa ariko abanka kubera yuko ari abasaba imbabazi ntibazimugirire rero kuri ubwo icyo novuga nti kwisi nta uri perfect wari wese arakosha no musinda gukoshereza ejo nawe ugakoshereza undi nawe undi akagira uko ntitwihorane gusa tugira impuhwe no kubabariranira kugira turabe yuko twoshikejo tukabaho mu mahoro twese tumeze neza ta uri kababara canke undi akababaza uwundi ari kababaza uwundi.
tuzosubira kumbere naho gutaha wari kubona Beni kuri micro behind the camera ya Juma Juice Professional umutumire witeka novuga yari Terror 6 yababwiye mwifuza gufasha Bainturo mwaca kuri Terror 6 canke mugaca kuri Bujahid mukandika muri commentaire hama mukagira umuntu akaraba ico yokora kumbere ushize ko kuri commentaire nawe nyene inimero zo bazibona hamaze ba contacta hama murabe kuno muhura kugira ngo Bainturo abashe kuronka novuga bwa busaswa bwiza Bainturo abashe kuronka novuga ryavoka ryiza ko turazi ku buzima bwari buragoye tuzosubira naho gutaha nibagirira subscribe bye bye